Gira akantu wikunda ko sana ku mubiri wawe. Akantu wikunda ko sana. Zimbwira kandi akikunda ko sana vraiment. Man urakoze. Ndakunda iminwa yanje. Okay, kibo kwanza mugira ibintu vy'urukundo cyanda ku block. What? Ngwiki? Yes. Yeah. Mugira ibintu vy'urukundo cyanda ku block. Je ndi umuntu kwanza nkunda abagenzi, ndakunda ba umva nk'ubu nka wewe ugize nka nime yanje. Tuba abagenzi nyene ibintu nk'ivyo bite waramutse neza ibintu nk'ivyo mugaha habayemwe ibintu byo kuvuga oh ni crazy reka ibintu nyene vy'urukundo oya. Hello everybody, welcome again mwese mukuri bwana ivyabo Bujahit TV. As a classic on my see behind the camera ni Scott professional big rasta. So thanks sana kuri umaze kugira subscribe, utarabikora gira faster, ariko kandi ndabimenyesha yuko utibagira kugira share bino biganiro no ma link kugira shikire benshi sana tugira tukwize 1 million subscribe birakunda, why not? Okay, uno musi reka kwanza ndababwire amwe mu training ariko aravugwa sana, amwe mu makuru ariko aravugwa sana, ntarayereka uno musi dushaka kuyaga uno musi. Amwe mu makuru ariko ara training sana agezweho sana ariko aravugwa cyane, amakuru ariko aravugwa cyane ni kuvyerekeye umuririmbyi nde Lolilo Lizo mzizi wajiwe hamwe nande na Peniel muramuzi nimwe mu bahinyanyuzi badasanzwe bakora ama song ateza sana, bakoreye Lolilo sana indirimbo zitandukanye. Peniel rero haruka gupostinga post yiwe kuri status yiwe kuri WhatsApp yiwe avuga yuko ati jewe guhera uno munsi Lolilo sinzosubira gukora indirimbo kuko nasanze uri umuntu utashoboka. Why yanditse no majambo ntavyo tuzi, je ntavyo nziwe ntavyo uzi, reka ino nkuru ndaza kwigaruka ko mukanya, ariko imbere ya byose mu mpera y'ikiganiro ndazogaruka kuri ino nkuru kuko ndafisa akantu shaka ndabereke icyo no gusaba nuko uraba ino video kuva mu ntango shika muherezo kugira uryoherwe sana. Brazi yuko Bujahit gerageza kuzana ibiganiro biryoshye kugira uryoherwe aho uri hose, uterame umererwe neza cyane. As a classic uno musi umutumire witeka reka na mwikazi karibu sana mami, numwana mwiza man numukobwa kabisa no musi twakire muri Bujahit. Mama leke karibu, ni witinye, ni sawa biragenda? Yes. Uraberewe sana kabisa ndabona no musi ino color nindi yaguteguriye, nindi yakugiriye ino look. Unangiriye look jejenye ni jejenye nayigiri. Yeah. Okay, nice. Reka kwanza mbe ndicara kugira tuvugane neza tubonana neza. Ni wakwikoreye look ariko minguvuye muri salon canke no navyikoreye jenyine. Yes. Wewe kugira bagushirike makeup ntibisaba bya salon nibi? No, ni jejenye ndavyikorera. Uko mgumu ushaka gutanga amahera abantu ushaka gutanga akazi ndabizi nimva ntibikenewe. Rero ni kantu ukunda yuko musangira abandi agafaranga kubera ikidatanga akazi. Oya ndabizi umva ndabizi ndavyikorera je nimva ntibikenewe yuko nja ngo muri salon ntanga amahera kandi ndabizi. Okay, abariko bara Bujahit TV nashaka kwibaza ati aiza kuyo nawe mutuzane muri Bujahit mu nyubako za Bujahit ninde muraza kumumenya we ntugire haraka nakubwiye ati wera bakino kiganiro gushika mu mpera urabiga ibintu ikiyago cyuno munsi kiraza kuba kitoroshe sana. Mama Lek je nshaka kumenya nivyo watubwiye yuko look ari uyitegurira nibiki byose urabizi n'inyambaro niwe waziyambitse kabisa namwe nabwiye ati janiranyo je nyene nta muntu abimfashamwo mba ndazi kwambara just yeah. Ariko tabishanye imishatsi ndwa no ya ntabwo ari yanje ni byazi ndi bashira ndizati nyine bashira. Yes. Mbere ya plant c'est ma plante. Yes, ni plant. Bahita guta mu kiro. Nobambeshe mvuzizi. Nobambeshe ndayize nyene nko plant nyene uko nyene. Ndabamenyesha yuko uno mu system mubona ngaha turaza kumenya amazina yiwe mukanya tutaraja ko ariko sindabivuge kwanze ko atumbaza amazina mbe babita gute mademoiselle madame navyo mademoiselle. Okay, nice, good son. Amazina yanyu kuri mademoiselle? Amazina yacu kuri ni Mugisha Grace, ni amazina nahawe n'abavyeyi. Yes. Mugisha Grace kubatakuzi bo kumenya gute? Kubatanzi
Shaka ugerageze ukora akantu cyangwa uvuga ikintu cyangwa utubwire ikintu ku muntu avuga ati ndashobora kuba ndamuza ahantu juste sinibaza peut-être nk'umuntu atari muri industry ya music niyo atoba muga benshi baranzi from none we ntonzi. Okay, je ndakuzi ariko zishaka tufata nk'ubu tufata yuko ngaha turi muri Nairobi ntitukuzi kugira tukumenye ho twidondora. Okay, turi muri Nairobi muri humwe n'umwigeme umurundi kazi Lady benshi bamenyereye ku izina rya Lady Grace iryo bamenyereye. Wow, ikiri cyo nashaka Lady Grace bibisiguri Grace ni izina ryanje Lady naho urumva nawe ibyisigura Lady nyene n'umwigeme Lady wa boss no boss lady ariko mu boss lady boss lady bisanzwe mbe mu boss lady wawe umusigura gute boss lady umva boss umva nyene n'umuboss nyene nawe uravyumva Kirundi umutunzi tumwite gute umutunzi n'umuboss n'umutunzi lady w'umukobwa yes nawe rero umutunzi w'umukobwa no just in the boss lady then the Lady Grace yes nice sio mbaya ishakosha rya igeze kurangahe mabo cyabiguza nga iyi shopping yo wayigiriye iyi shopping sio nga muri Africa kabisa he sino havuga mbwa si muri Africa yes biravugwa yuko Lady Grace yigeze afise umwana yarigeze kuba mu rukundo hamwe na Lizer Classic umuproducteur wa Diamond Platnumz biravugwa uko kandi biravugwa yuko wewe waravyaranye na Lizer wa producteur kandi nubu biravugwa biranugwa ku bantu bakwegereye yuko ushobora kuvugana na Lizer kumva z'umwana z'umubebe nivyo no oya je Lizer ntituvugana ariko mwarigeze kuba mu rukundo ko twize akiri mu Burundi gusa narigeze kwandi muri lebo yiwe umuririmvyikazi nk'umuririmbyi w'umurundi kazi sawa warigeze kuba muri lebo yiwe nk'umurundi kazi ariko biravuga ko wigeze kuba nawe mu rukundo kandi on please Lady yo novuga ko ari private life yes sawa ni private life nivyo ariko dushaka kusa kumenya akano kantu sulinya hasi kifashe gute warigeze kuba na Lizer hafi yiwe nivyo I'm sorry Lady okay sawa ntacho ariko urafise umwana wiwe no nta mwana afite Lizer ariko urafise umwana no una mwana ufite yeah Lady yes okay nice nuri umuntu wa social media sana kubera iki navyo nkunda cyane yego none uri umuririmbyi kazi udakunda social media square biragenda biragenda umuntu se bivana n'ivyakunda je ntavyo nkunda sinkunda kuba ndi mu bintu vy'ama social media ntavyo nkunda vraiment none wumva umuziki wawe wotera imbere gutega Lady Grace turazaguruka kwanza utubwire impamvu winje mu gacerere ariko je kumenya umuririmbyi cyangwa umuririmbyi kazi na social medias je numvungana ibintu bijana ntavyo nkunda je ndakunda private life umva maze kumbwira ngo social media umva yuko ni ibintu vyanje umva mbantu nkaye nyine ku mugaragaro uravyumva mugaje ndakunda ibintu nyine biri private life ibintu nk'ivyo nyine sinkunda ibintu bya social media ntavyo nkunda nushaka abantu bamenye ubuzima bwawe mu cyaro yego none nk'ubu je ndakubaje imyaka yawe ntawe wombwira Lady nta mukobwa yivuga imyaka kandi amakode rero mwishizemo nivyo nta makode nta mukobwa none wowe ndavyo mpa nk'imyaka ingana uri kuramura wa Lady Grace kuri no mwanya wo muhimyaka ingana jewe oya reka sinda kuko vuga ntiwitinye vuga mbo ve ndaguha 30 ndaguha 19 ans ndaguha 15 ans ndaguha 22 ni wewe 25 ans bito c'est 19 ans c'est 19 ans imyaka 19 yo mana ka bebe cyara kabbi yes okay Lady Grace mbe muheruka kuvugana na Lizer rya no jina lize nituvugana wigeze kuba muri label sawa ivyo kuba muri kumwe mu rukundo tuvyiho twara narigetse kuba mwaragenda kugenda kuba muri label yiwe narabaye mbwa sijeje nyene ntiyaje nyene ndibuka nico gihe hariyo ninde MB data nayo yari muri label yiwe gusa kuvugana nituvugana from ariko nimero ifise
nimero yiwe urayifise naho utamwandikira ariko nimero oya nayo mfise oya nko guhuza na Lizer nyene wo mubwira iki no mu producteur kandi n'umuntu tuzinanye ntabwo ari umushitsi wanje nibisanzwe ivyo birashika akakwandikira meze kuva iri muri Tanzania kuva agiye muri hitting ya Damu agiye muri Tanzania twaravuganye sava tukora tuvugana me mu nyuma je contact yanje nyine ibintu telefone barayiba basi ndabura na nimero yiwe kuva ico gihe mba naciye mpindura nimero nitukasika dukuvugana yes. Okay, tujere mu buzima bw'umuziki gato. Lady Grace, uri mu gacerere n'ukuri gadasanzwe nibiki? Mu gacerere. Ego. Nari maze hafi nka tuvuge nka 4 ans, 4 ans konye canke 3 ans et mukoro. Rero nabivuga yuko hariho bana babivuzaga yuko kumbure vyatumwa n'umwana. No, namaze kuvuga yuko je umwana yobuza umuntu kuririmba. Navuze nta umwana wande kwanza. Umwana w'umuhungu bazi wande ariko ntawe harire mu cyawe maje mu manje yes. Okay sawa tuvyihoze rero turagiye wari mu gacerere kubera 4 ans yose imyaka 4 yose udakora nyene bijanye n'ubuzima nyene n'ubuzima nyene byo vyatumye nja mu gacerere uvuze mu bintu bijanye n'ubuzima ushatse kuvuga life ego life yawe okay je mfasha mu majambo atatu nsiguriye life yawe mu majambo atatu maze kuvuga ibintu by'ubuzima ndumwigeme ubundi mu grande fille niko novuga sindi umwana ilifo yuko nyene ndondera ubuzima mva ibintu vya music nabaye nyene nk'ubihagarika gatoya kugira mbe ngire effort mu bintu nari ndimo ico gihe. Yeah. Okay. Nice. Ubu rero uragarutse canke uracyari mu bya bintu uracyari mu kagacerere nyene. Uko giye kugira uze muri Bujahit mana yanje twakoze effort dasanzwe ariko je cha tumenye wewe nkawe uragarutse muziki canke uracyari mu kagacerere nyene. Bon je navuga yuko sinavuga ko ndagaruka. Ngarutse banzanye ikindi kintu gishasha mbana kubuza ngaho muri Bujahit mfise ikintu gishasha ko navuga yuko nagarutse muri music but muganzo nzababwira nivyabangombwa nzababwira yes. Bisigura yuko gushika kuno mwanya rero bya music bado kabisa planning y'ubuzima bwawe ntibiraba auto uraheze ivyo urimo novuga bado kuko ivyo ndimo ntibirahera. Lady Grace dufashe turirimbe gato nukore hama jewe n'abantu ko bara Bujahit kuno mwanya cyo twishije ati garuka canke igumiro nyene vraiment nta nivyo ushoboye tukorera ko ndakuririmba indirimbo meze gute yo uyumva iri mu mutwi wawe ha ndakuririmba indirimbo z'Imana kenshi nubwo ndi muhira ndiko ndakora akazi ko muhira ndiko ndaririmba indirimbo z'Imana kubera ndabikunda tuziki twabara duhevye kwanza shize pembe oya sinaduhevye rimba basi gospel basitangura kuzura rimba gospel ugira abanyanyi ba gospel oya muga ndakunda gusindira imbo zima ndakunda gospel okay so jako ntaje yo urangoye man urangoye Lady Grace ndi muri mood yo kuririmba yes. Okay kenshi uri muhira urarimba indirimbo z'Imana waye ngaho turirimbira dukora ko nuko ndabigusaba sawa na kibazo ubuzima bwanje iyo nekereje ewe Yesu we ivyo nkorera birandenga wewe wankuye wishayo y'umwijima mwami Mana we ndakugereranya nande reka nkubyinire utambire nkuvugirize impundu Yesu we urabikwiriye reka nkubyinire utambire nkuvugirize impundu Yesu we urabikwiriye reka nkubyinire mude impundu Yesu we urabikwiriye. Lady Grace Jeshaka bakunzi ba Bujahit TV gwero no munsi ducange inoti duhera kwa Scott zani inoti tugende muri studio ducange inoti gwero no munsi oya vraiment oya lady nukuri bisaka jigatesa sure
thank you. ariko je rero nifuza yuko uzoja muri studio kandi indirimbo ya mbere tuzokorana nanje gagenda zikorera Bon ndirimbira numva yuko ndirimba nazinda mbesho yuko bizi mbo reka inbox tuza kubigira nyuma kamera no je kweki wa migendirimba okay uri umuririmbyi kazi ariko ugira utangure ifa ko ndagutestinga ubu nyene tangura reka nacu turaza kubisubiramo mu kanya okay nice bakuze Bujahit TV turi kumwe na Lady Grace ati yarahagaritse umuziki gato ntifuza kugarukamo vuba ariko je muri menga gospel ni sawa ubigarukamo ntaje ni byinshi yes byarire imbere karimbo turindira kandi karirimbo rya nzo yibamenyesha nzo yibabwira none nk'ubu Bujahit TV irabagana benshi nk'ubu habaye umuntu ari muri diaspora za America za hehe ariko arirabira nk'amasaha Bujahit bwati je ujya mudada n'ukuri oh my god je shaka n'ukuri ndamuri studio ndambere manager yiwe ntovyemera Lady Grace twovyumvikana yeah okay bahe akanimero kawe rero uraza kuyiba kubera ko bakubwa mudakunda kunatanga nimeza muranga ko bani babagora no bisanzwe nime y'umuntu umva kwanza amaze gutanga nimeho yanje ngaha Bujahit ni kiganiro kirabwa n'abantu benshi cyane uriko urumva umva nawe uvyumva ndumwigeme kandi nibaza ko ndi mubi nawe kamera nibaza kuri mu sinibaza ko ndi mubi uri mubi frame yeah sinibaza ko ndi mubi frame abantu ndazibongora gose mugabo yeah cyo kibazo ndarekeye wawe ngo nisi mubi ariko aribaza ko bomugora cyane mbe uba bahungu ariko kugora bangana gute muri telefone abangwe ko barangora kwanza je sinkunda umunangora okay uheruka kubloka nivyo urahora bloka abahungu maze kubloka mu ne gose yeah je umunangoye ko je sinkunda umunangora munangoye umuntu akugoye waba yakubwiye nk'igiki kijambo cyangwa umenye kijambo umuntu akubwira uvuga ati uyarangoye ikintu gusa hitajanye nyene n'ubwenge bwanje nk'igiki ni byinshi gire bitatu oya nukurugiye amajambo atatu je bumgoye cyanda kubloka okay kibwe kwanza mbwira ibintu by'urukundo cyanda kubloka what ngwiki yes yeah mbwira ibintu by'urukundo cyanda kubloka je ndi umuntu kwanza nkunda abagenzi ndakunda umva nk'ubu nka wewe ugize nka nime yanje tuba abagenzi nyine ibintu nk'ibyo bite baramutse neza ibintu nk'ibyo mugaha bayemwe ibintu byo kuvuga oh Lady Grace reka ibintu nyine by'urukundo oya sindabikunda cyo ni cyambere cya kabiri umubwiye by'urukundo gusa acha ucumblock yeah cyanda kublock biva kuki urakuze deja ndakuze sindabikunda uti rero mu majambo make rero ntushaka no kuzorongorwa nta n'umugabo wishakira ntavyo ushaka ndafise umufiancé oui urafise umufiancé niwe ushaka abahe nari ngabo Burundi yes ni umunsi kukweza kurunkira idolari zinga uramuzi kweza kurunkira mbwira kwanza rero maze kumva none si uko tubwiye utubwiye yuko ari hanze kubera uvuze ngo umva nugize abavuzi okay sawa reka tuvyihoze reka je ndakubazaho nyene basi itumye mvuga reka ndakikubaza arunga ikidolari zingahe ku kwezi natarakabanga naho uvuga ngo ndukunda private life yawe ije kuri social media ariko kakorera ko gato kugira ahari yishima ati nukuri bebe wanje arishima ibyo ndamu no kimwe gusa amfata neza cyane kandi cyane gose kandi mungira murabibona aha kuva hasi gushika hejuru niwe yes of course waheruka kurunka idolari zingahe ni menshi nayo novuga igihumbi ni menshi amajana 5 ni menshi $5 wewe gukwira kwe ni menshi nganga gusa ni menshi yeah Lady Grace turaye ko amaze kwambika ya mpita ya fiancé iri nayihari oya iriho nayo wambaye kube umva juste naje ni hutani ngoga ibintu nk'ukana n'abacereje urumva ibintu nk'ibyo mugabo ndafise umufiancé kimwe ndafise umufiancé papa na mama baramu yes yeah ariko umufiancé baragupangiye cyangwa cyari kubavye cewe ndacyari muhira mugabo ni inzu apanze we niwe ayiriha yes
Okay, sawa. Nice. Ntaco. Turagiye je ariko akabazo ugiye gunda kubaza abakobwa ariko mbona umenga nawe ndakakubaje ivyo bavyiza. Kumbure urashobora kuduha muco gato. Lady Grace, abakobwa wowe urafise abagenzi benshi nivyo. Ariko uramaze kugira ubugenzi n'umukobwa akora amabanga yabubatse n'umukobwa mugenzi wiwe bagira twita ba lesbienne. Ubugenzi n'umulesbienne. Oya. Mubagenzi bewe nta urimo. Ndamufise. Aro tuzinanye mugasi nova ko ari umugenzi cyane. Umva umaze kumbwira umugenzi, umva n'umugenzi ambwira ivyiwiwe nkamubwira ivyo waje je niwe nita umugenzi. Mbwa n'umuntu gusa tuzinanye. Ya. Nujya babikorera cyangwa nujya bikora? Abikora. Niwe yabikubwiye? No gusa ndabizi. So yabimbwiye muganda. Wabimenye gute? Ndabizi. Wabimenye gute? None mu lesbienne nawe vraiment umbonye mu lesbienne cumwibwira. We bimaze gushika muri ko murayaga mu vyo muyaga kenshi bishitse hasi mukayaga mukavugana. Maze gushaka gucishirizamwe. Oya turubahana. Turubahana aranyubaha nk'umusista wiwe naje ndamwubaha nk'umusista nubwo nyine abashaka kwigira nk'umugabo muganda mwubaha nyene nk'umusista nakanyubaha nk'umusista. None nka wewe Lady Grace ubaza ko bijya bintu biva kuki? Ni ingwara ni ngeso ni? J'espère ko ari ingwara. Umutsi wawe ubaza ko yowaru. Nawe no menya vraiment. Ariko benshi barabivukana canke nivyo bajamwe baho. Biva ninge no bibona. Ndayibona. Sindibaza ko baba bivukana from. Abavyeyi nta ruhara babifise. Oya. Ko nta hari umuvyeyi yokwemere kumwe nabo abo mu lesbienne birababaje from. Oya, nta muvyeyi yokwemera ivyo bintu. Okay, nivyo Imana bikurinde nta mwana ufise nta nivyo tugusabiye umwana wawe agiye muri ivyo bintu nkuwewe wokora decision. Akomenya ico wo mukora. Nobabara vraiment zivyaye nk'umuntu ukavyara nk'umuhungu bibaze bimva nyene ko ari umuhungu ukabona agiye muri ivyo bintu ni ibintu nyene bibabaza cyane. Yes. Lady Grace, nice sana. Je tumanze kuvugana byinshi cyane. Social media zawe ndashaka kuzimenya. Facebook yawe witwa gute? Instagram cyangwa navyo ukore? Ndabikoresha. Yes. Instagram nkoresha Lady Grace. Nkoresha hama Facebook nayo nkoresha Grace Mandy Brown. Niyo nkoresha kuri Facebook. Okay, nice. Baba hungu bagorana rero. No, narujuje abagenzi. Nawe ndishaka. Narujuje, umva nubwo nsaba ubugeni. None bikunda rega bashobora kwandika kuri Messenger. Nyandike sawa. Ushura message? No, sinkunda umunangora. Ushura message? Si cyane. Oya si cyane. Kwanda undamukije sali sava ndakwishura mugambo nyime ngo cyakuja mu bintu nyine birebire. Oya. Abahungu bameze gute udakunda for real? Ati je abahungu bameze ukuje wanje siguya. Bameze gute ubushagu. Ndaza kuvuga form uko bameze umuhungu urabona atari abahungu je sinkunda abahungu bameze uko bameze abahungu iwawe udakunda atari guyawe baba bameze gute? Umujiki gubaza kigoye mali cyane. Ariko kiroroshe kandi. Oya nka je par exemple je nshobora kuvuga ati je ndakunda abakugamba afisa gataye ukuntu gataye mafibi wa mugani wa mwana mataye mafibi je cyangwa ndafise je ndakunda umukobwa juste w'inzobe ndakunda umukobwa ameze nshaka rero kumenya rero Lady Grace ku bahungu akunda umuhungu abameze gute foromye gute? Nkunda umuhungu muremure kwanza cyambere nkunda umuhungu muremure nkunda umuhungu akuruta uburebure tuburebure babandi bo hasi bakiri kubaje kurondera abandi bagufi ati oya tureka ivyo bintu gusa nkunda umuhungu muremure nkunda umuhungu azi kurondera ubuzima azi ubuzima niki yeah kandi nkunda umuhungu asenga azi Imana. Yes. Black white favorite color yawe? Favorite umwirabura. Black. Yes. Kabisa? Nice. Ahongo tgira tega kana wirabura. Kwani ndi urabura? Ah bon?
umva nshinda gukunda rero kabirabura oya sishaka sitaki kesi sishaka ingorane yo wa muti bari muri Amerika ari muri Amerika ari kina kujya hari muri Canada numva none hari muri Canada hari abajya batipe ni so bajya bwana mkubwa oya shikamo mzee just ndimwa so nice okay Lady Grace genda gushimira cyane twayaze neza ariko je shaka kumenya utubazo bitwanyuma ikintu kenshi we gukunda gutera ikigongwe ukumva menga urumva ikigongwe ni giki umuntu aje kumbwira ko ashonje biranera ikigongwe Lady Grace ndashonje nukuri ndashonje nokora nkama oya we nushonje mugabo no sindabikubwiye oya je mbonye ko nje ndakunda urabona bajya bana bamwibarabara abana b'imfubyi ndabakunda je tumaze imisi twerekana muri Bujahit mfa mfise n'ikibazo mu mutima mfa je umusinzo kira amahera nkavuga asha lady abaye mu boss lady nzofasha abana b'imfubyi yes we kugira uvuga ati je narabaye mu boss lady uzoba office iki cyase handa kwije amahera ndafise amahera nyene kavuga ndafise peut-être nk'amazu ndafise imodoka mva imodoka nshaka yari yose iyo ira yose nifuza nimba yo bagugwa 200 millions nimba yo bigugwa 600 nimba yo bagugwa angahe urumva anzandu mu boss lady ikintu kizimvye umushero wamaze kugura ni giki arakabanga nibanga sino bivuga ngaha urumva nawe ngahari ababaya from okay nice besha hari umukobwa twizugirira na interview ati je sino sohoka muhira mu rugo muri poche chanje atalaki mfise we ngaho usanga no ndafise gusa amahera simakanda ya singomwa ngo ndayavuge gusa ndafise amahera anga ndo mukongo bana ko ngani bakunda kuvuga mva ngo je mfise idolari igihumbi mfise na niki ari andi mahera pana madolari amaero mfise amaero 600 amaero igihumbi oya je mva nakabanga kanje gusa ndafise amahera mugani bankubitikaci none muri pochi atari amafaranga kindi kirimo niki atari amafaranga ibintu nyine vya make up by'abakobwa nawe urabizi umukobwa n'umuntu ashaka kuva muhira nyine adafise nk'agafondo te akala ko mukoko umuntu urasho naguciriye murashobora gupostinga ifoto utarayigize edit yes of course postinga picture natural okay ya mavuta gute we nakugwa na Lady Grace yo muri 2001 na Lady Grace yo muri 2019 muras muri 2001 ari ngira umwana asagute wari ufise inzobe muri 2001 ngira nari mu kabiri muri primaire umva nawe juste mukobwa kunagenda rakura niko ibintu bigenda vyiyongera tugiye kuri kala y'umubiri yego wari inzobe kunye Lady Grace yes ya mavuta we ntawe wise amukorogo ntumbaze mukorogo nta nuwonzi dusozere kiyage dusozere mukorogo niki amavuta yo kuhindura inzobe sawa tereka tuvyihoze kenshi uri kuvugana n'umusheri wawe ikintu kibazo kisa n'icyanyuma uri kuyaga n'umukunzi wawe ujya mu bebe wawe ari muri Canada kenshi akubwira yuko agukundira iki ku mubiri wawe tugiye ku mubiri wawe akubwira ati baby nukuri uri myiza nivyo kimwe arankunda sizo sawa okay Lady Grace kugukunda arakunda kugukunda ndabizi mbo niko wabivuze sindabizi ntavyo nzi koko sinda ariko aragukunda reka sishaka case sitaki case asijya kanipiga ico shaka kumenya Lady Grace atarakabanga wewe ico akunda kukubwira kenshi hari akantu kumubwira ati yo bebe usamasomeza yo bebe ufise twinganiza yo bebe kuri kenshi wako ingiki garuka sana kuri we iminwa myiza kwezi bagunda abahungu nabo baje kudraga kenshi bagwira ko bakunda ko bankundira iki sana utabemera ariko bafise akantu bakubwira ko ndi mwiza nawe uravyemera ndavyemera gira akantu wikunda ko sana ku mubiri wawe akantu wikunda ko sana ugura kandi akikunda ko sana vraiment urakoze ndakunda iminwa yanje gusa niyo nkunda cyane nama samasa meza
My goodness. Reka kwanza bakurabe neza. Murabe neza amaso. Lady Grace, jina kushimire cyane akajambo kanyuma ubwira bari kwakurikirana Bujahit kuno mwana. Ndabakunda. Fans ba Bujahit ndabakunda cyane. Aho muri hose ndayifurije. Lady Grace ajukora iki? Jewe, ndafite akazi nkora. Aka. Aho novuga. Business. Yes. Sange urangaje aha. No. Business numutahe wa mutama hariya muri Canada. Yes. Tuziye mu Kirya mariage. No nzobibabwira navuze ko nzobivuga. Mbega yitwa? Yaze kukuvuga izina mutama. Yaze kukuvuga izina. Pascal. 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 Icyo ni cyongereza ni? Pascal. Reka kumwenzama. Pascal. Muta umwana ni mwiza. Usamaye Scott ucunja bukana cyane muguhebera. So ndagushimire cyane. Thank you. Ngira ibintu bibiri wakundiye muri Bujahit. Ucinjira ati so wow. Nganyakiriye neza. Kwanza ukuntu mwanyakiriye. Ashe numva ngo nyine ndimuhira kujya bandi muhiri wacu. Ya. Hama Bujahit na hano hari class. Ndakunda ibintu biri class, hari ibintu vyiza cyane. Yes. So wow muri Bujahit hari class haratesa man nimba utarahaza ntacyo ngaha turafise hajya aka case twashize hajya abatumire baje nkamwe usika $100 jana hajya ukwezi bakurunkiye menshi vraiment terera ya uri imfuvyi terera Bujahit emwe imfuvyi Bujahit tera imbere oya Bujahit iri kwijera ibintu honyine ifise ibintu biri class ifise amakamera ari class ifise ama microphone ubonera akantu kabuze bisigura yuko tukeneye intererano ya oya Bujahit ifise aba manager benshi kuko ndamwemera cyane. Nice. Okay. Ndamwemera n'umuntu azi kurondera ubuzima. Okay. Big up Titi. Yes. Umugabo atese. Afise umugabo azi kurondera ubuzima cyane. Yego. Ndakunda umuntu azi kurondera ubuzima. Yes. Stafti kese na Titi. Titi chama yangu sana. Numugenzi kadarabizi, numugenzi cyane from. Gusa ndamubwiye big up ko afise umuti pati kurondera ubuzima. Kandi akiri umujana. Titi na Kuke barahevye umuziki. Cyakubambwira akajambo kuri ico kintu. Kuke, ivyo bintu sivyiza, je nari umufana wawe. Naratangura no muziki. Ndinjira muri music. Roof. Namusanzemo Kuke. Roof. Cyarabihe bana. Ivyo bintu sivyiza kandi yarabizi. Ntuzenya nawe mama Enaria. Titi. Nibagire bagaruke from turabakeneye. Nawe gira ugaruke. Cyari mutamani yakubuje. Vuba. Mutamani yakubuje. Vuba. Mutamache yo bitu mzee, acha yo bitu. Acha yo bitu akuruhusu bana ugaruke muri game. So ndabashimire cyane, ndagushimire cyane. Nundi munsi twagukenera uzotwita. Yes. Kandi cyane. Murakoze cyane. Behajya udusengera uri umuntu w'Imana banayibona. Dusengere. Dusengere nawe dusozere kijyana n'imeza. Reka ivyo bintu. Behajya reka mu rusengero rya. Je ndasenga kwa gatandatu. Mise se samedi bandi kuri eglise. Nice. Nyatari. Lady Grace ni twari kumwe na uno munsi kiyago cyari kigiro cyane mwabibonye. Scott merci sana wagifashemo neza cyane. Isaac Classic na kuri MIC. Haraga kuri nabemeye ko nza kumarira. Lolilo na Peniel byakomeye. Ntushikore subscribe like na share hama nzobibereka live atacengirimo ejo canke gya ejo uzobona notification ya Lolilo na Peniel lokinene. Lady Grace tugende cyane urose muduka jyanze yego marki ifise gusirihat simaka mfugela nawe mutamaye guha yego mzee wala ko vizuri ndafise amadolari ngano wegera. Merci sana kuri mwese mwakurikirana kino kiganiro hama tuzosubira undi munsi lokinene nagahwane ciao.